Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga by'u Burundi. Izina ryanje ni Fesiano Bankunguka, muramenyere mu kiganiro Nyibutsa Akaranga gica ku mura YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Igikorwa cacu murakimenyereye ni guteza imbere imico n'akaranga by'u Burundi, tugasobanura vyiza dusanga mu mico n'akaranga by'u Burundi, tukabigenderako, turavyigishanya kugira ngo tubigendereko izobe imico myiza izoranga igihugu muri kazoza. Cyo gituma tuyigisha abakiri bato kugira ngo bayimenye, abakuze nabo barayiyibutsa bakayigenderako kugira ngo urwaruka rubigireko, kuko bavuga ngo ntawe utanga icyo adafise. Abakuze bigishe imico myiza dusanga mu migenzo y'ikirundi. Abakurambere rero barayitwigishije, birasaba yuko natwe tuyimenya tukayigenderako, maze tukazoyiraga abana bacu. Muri iyo mico rero tuvuga turasangamwo inyambaro, turasangamwo imvugo, turasangamwo n'iyindi mico n'imigenzo myinshi, harimo rero n'ururimi rwacu rw'ikirundi, kuko mu kirundi turasangamwo ivyiyumviro bitari bike bishobora kudufasha kugira ngo dutere imbere. Ni nabwo buryo dufise nk'abarundi bwo guhanahanamwo ivyiyumviro, tukavuga icokorwa kugira ngo duteze imbere igihugu cacu, kugira ngo ubuzima bugende neza. None rero uyu munsi twabazaniye iki? Uyu munsi ni inkuru imwe, inkuru nziza, kubamesha yuko aha kuri Nyibutsa Akaranga TV twabateguriye ireresi, abandi bavuga ngo ni sinema, nk'uko abandi bazayivuga mu rurimi rw'igifaransa bavuga ngo ni filme, bavuga ngo ni filme. Ni ijambo rivuye mu rurimi rw'igifaransa, mu gihe tuvuga yuko ari cese, igikino ukina abantu bakarorera. Aha rero umugwi Nyibutsa Akaranga usanzwe nkuko mwagiye murawubona udushikiriza imigani n'ibitito. Ubu rero umugwi Nyibutsa Akaranga wabateguriye ireresi yitwa Ukubaho n'Ukubana. None rero izoja ku mugaragaro ryari? Nejo ku munsi wa gatatu itariki 27 isaha 12 z'umugoroba n'iminota 40 mu masaha y'i Burundi. Nukubatumira rero mwese mukunda imico n'akaranga by'u Burundi, gusidikana niyo kugira ngo mwumvirize kandi murorere ico gikino. Tumiye mwese nkuko mwama mudushigikira kuzoba muhari kugira ngo mukurikirane ico gikino Ukubaho n'Ukubana. Mwirabire abakinyi rurangiranwa bari muri ico gikino, mubatera intege, murabe ubuhinga bwabo, mwumvize n'ivyumviro biri muri ico gikino Kubaho n'Ukubana. Ni kubera iki kubaho ari ukubana? Muzobikurikirana neza vyose guhera isaha 12:40 z'umugoroba, sikera nejo ku munsi wa gatatu. Mwese rero muhawe ikaze kuzoba muhari mukurikirana ico gikino. Abakinyi barimo sinobadondagura ngo ndabaheze bose, ariko muzobibonera n'ingene ivyumviro bitondetse n'impanuro zirimwo, nivyo muzokwiyumviririza. Sinobabwira byinshi. Uyu munsi wari uwo mutumiro kuba tubatumire mubone aho Nyibutsa Akaranga yanyu igeze mu guteza imbere imico n'akaranga by'u Burundi. Ejo rero duhanye isango ryo ku mugoroba saa 12:40 kugira mukurikirane ico gikino. Hanyuma rero ico tuzoba tubasavye nuko muzoha abandi ico gikino, muhamenyeshe abatabizi yuko kihari, muzosigara mutubwira uko mwakibonye, mubone aho duteje ibikorwa. Reka rero ndabasezere mvuga nti tugire amahoro, ntimwibagire
iryo sango ry'ejo. Murakoze.